Bakunzi ba PITV bumeze gute muri kumwe na Moses Angela uyu numwanya udasanzwe umwanya wa entertainment umwanya tubazanira abastar abakomedie abakora utugenegene impano ziri mu gwaruka kugira ngo tuziteze imbere rero nkuko mubibona rero turi kumwe n'umustar ngaha musicien artiste w'umurundi ariko adasanzwe aba muri kino gihugu akaba amaze gusohora indirimbo kuri YouTube kandi ariko aravyifatamwe neza rero mukanya twumve uwari we twumve nikogwa azanye kandi muramutse umeze gute? Umeze fresh bro. Amakuru yawe? Neza cyane. Ndabona kabisa waberewe umeze top. Thanks. Okay, you are welcome. Okay, rero wewe uri umustar uzwi ku izina rya Pyzzo, ariko abantu benshi ntibarakumenyera cyane. Wo tubwira impamvu? Impamvu ni kubera simba hano. Yeah, so niyo mpamvu. Akumbere baravuga ati uba hehe kutabanga mu Burundi ukomoka mu kiye gihugu? Okay, mba muri America. Yeah, so naje hano muri vacances. Okay. Yeah, that's it. Yes, bakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe na Pyzzo atabanga mu Burundi ariko aba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero Pyzzo, ku ndirimbo umaze gusohora ni zingahe? Amaze kuri recording zitatu ariko narasohoye imwe yitwa Forgive Me. Forgive me. Kumbure ni amajambo y'icyongereza sigura ati mbabarira. Kumbure rero abakunzi ba PITV badukurikira nga mu Burundi na hakujya mu mahanga bavuga ati uwo Pyzzo rero ninde muri industry muri game y'umuziki w'u Burundi ni mushasha. Turanyotewe kumumenya no kumva akajukiwe basi kubitamo indirimbo yawe imwe maze gusohora gatonya gusa kugira bavuga ati Pyzzo yaje azanye igisasu. Yes, I know I give you enough lot of pain. Laso kwamba nawe huko sei. I promise you I'm gonna change. Uwepo wako kwangu zaidi ya maji. Sometimes nanywa pombe nizime. Kuacha siwezi bora minife. Tumetoka mbali sio nikukumbushe. Yeah. Yes, ndabona kabisa abakunzi ba PITV tikumwe na Pyzzo mwamaze kumwumva. Ufuse rero indirimbo zingahe umaze gusohora nimwe izindi nazo n'iryari bimeze gute? Yeah, so ico nakoze kwanza shaka abantu bamenye kuri ba supporting yindi nzoisora next week. Imana nibishaka. Nibishaka kabisa. Ku bantu rero bakora umuziki bari mu mahanga mengo bivuga yuko bitoroshe gukora umuziki mu mahanga. Wewe bikugendera gute? Ukorera hariya canke uraza ugasorera mu ma studio yino? Kenshi ndakorera hano kubera mfise ba producer hano. So hajya no kwandika gusa bakama beat. Nka recording nyuma. Ntabwo byoshika ngo ikorere nk'hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika? Byoshika. Byoshika kabisa kubera buri kintu cyose kirashoboka. Kumbure rero umuziki w'u Burundi ntiworoshe cyane kandi benshi baravuga yuko ngo nta mafaranga ngutanga. Kuri wewe urabona yuko hari ico uzokumarira? Ahubwo ico tusaba cyane abarundi n'abafana ni support yabo. Ba supporting umuziki wa hano mu gihugu. Nico gusa tukeneye. Rero tubwire style uririmbamwo nizihe ni rap zagute? Ni pop. Yonyene ni umva ushoboye? Not trying on a freestyle ibintu nk'ibyo. Rap. Yes, Pyzzo. Iyo rero umuntu aje muri game abazanye ibintu bishasha abazanye difference y'ivyahahora. Wewe tubwire rero muri game ya industry y'umuziki w'u Burundi difference uzanye ni yihe? Itandukaniro n'abandi agasha uzanye nakaye? Ahubwo si nguma mbivuga hano yabaje kuri YouTube channel yanje bumvize kuntu ndirimba barumva difference aho iri. Kumbure rero tubwire umuziki wawutanguye ryari kugira uvyiyumvire yuko nawe wokunjira mu muziki w'u Burundi? Urabona kenshi cyane hagi wacu mu mahanga wa mwanya wo kugira ngo uje muri studio umwanya wo kwandika biragoye cyane kubera akazi. Kubera utakoze hajya nyene na kintu cyogenda. So naje hano amezi abiri naciye nandika ariko nahoraga nandika hajya. So naje hano gusa ndaca ngenda muri studio recording kandi mbona yuko abantu bakunze ibyo nakoze. Ndaba promise next week
Yeah, I will drop another video. Okay. Kumbure rero abantu baravuga ati umuntu w'umustar nkawe abagiye gukora ibintu byiza kandi bishasha no gupromotinga umuziki mu mahanga. Wewe uri kuraririmba abantu bavuga ati uyu muntu komengo agomba kuririmba nk'abanyamerika. Kumbure inspiration yayikuye ku banyamerika wotubwira abari bo. Kumbure rero wewe waronse nka inspiration kuri inde kugira ngo wumve yuko woja mu muziki? Yeah, festival je ndakunda umuziki kandi nduviriza abasani benshi. Yo babo hajya cyangwa abo hano mu Burundi, bo mu Rwanda, Kenya. Yeah, je ndakurikina ibintu by'umuziki. So inspiration nagiye nayikura ahantu hose, you know. Yeah. Mu Burundi abastar ni benshi. Umustar wa mbere wemera ninde? Bose ndabemera bro. Ariko harimo umuvuga ati uyu ni gisasu ndamwemera cyane gusumba abandi. Na bose ndabemera kabisa ariko wo nemera cyane hano. Ya Pyzzo ndamwemera kabisa. Furious Mungani Desire. That's Akon. Yes I. Kuba tazi rero Pyzzo inyuma y'umuziki ibindi bintu yo bakora nibiki? Je nkora akazi. Yeah. Ndi mudereva. Ku bantu rero baba nka hariya baba bafise ubuzi bubafatiriye nk'ako kazi kawe ukora nakazi gakomeye gasaba umwanya muremure bigenda gute kugira ngo wiyumvire umuziki n'akazi ubifatanye? Urazi yo ndi kutembeza imodoka nyine ibitekerezo biraza naca mfata phone yanjye nka recordinga ningira ahantu canandika byo na recordings. Yes I bakunzi ba PITV murabona ko turi kumwe na Pyzzo umurundi azanye umuziki mushasha ngaha azanye ngo agasha yababwiye ati ja kuri YouTube yiwe kugira ngo mushobore kuraba ibikorwa abazaniye ngaha mu Burundi mu gihe umuziki w'u Burundi ugoma utera imbere kandi ku rugero rwiza cyane. Yes Pyzzo ibibazo twokubaza ni byinshi ariko mu gihe ukiri mu underground uri muraza ku gwego ibibazo ntabwo haragira ko tukubaza ibibazo byinshi cyane. Rero kuri wewe abasani mu Burundi baridoga bavuga ati ngo aba fans babo ntibaba supportinga ngabanyamahanga ibintu nk'ibyo ariko aba fans nabo bakavuga ati aba star bacu nta ma live bakubita natwe twikundira ama live hako twumva ama playback. Wewe kuri live gute? Ya kuri live meze neza. Ya meze neza kabisa. Ahubwo nco narashaka kuvuga. Niba complaining kubera abafanzi gusa. Na hari gihe ukora indirimbo n'umuproducer nyene iyo ndirimbo nayo yo promotinga you know ibintu nk'ibyo. Ukorana nawe nk'ubu ariko ndizi indirimbo iyo nasohoye. Na producer numwe yavuze ngo okay yayikoreye iwanje yarandishe shire you know audio yiwe cyangwa umuziki wiwe ku mbuga nyambaga zanje nabyo barakoze ariko yeah it's so good ariko hano nco no basaba gusa bazi ba supporting abantu urumva ibintu nk'ibyo iyo umuntu avuze yuko abana je ngiye gukora umuziki ku muntu naka cyangwa producer uyu yoba alikuwa alikuaminia alikuaminia ndio maana alikuwa kwa kufanya muziki pale vile so kama wewe msupport maki unaonesha kama hapa yakuwa kitu pa mu Burundi maki ile support yakuwa gisi napasha ku kabisa. Rero wewe vision ubona ko umuziki wawe mu myaka nk'itanu uzobugeze he? Kure bro kure kabisa kubera kintu cyose ni kujituma kujitoa kabisa mu kila kitu kile nataka kufanya. So watu kisi walinipokea vizuri na wa promise na mimi ndafanya kitu kizuri kabisa. Benshi rero baravuga ati nta management tugira aba star benshi nk'aba underground baba ariko baraza usanga umuntu afise impano ariko yabuze support. Wewe hari support ukeneye? Not really. Na supporting nyene ariko ico nyene gusa aba fans you know yo support niyo nyene aba fans banje yo nsoho ikintu bakirabe bagisharinge bagipostinge dase kumbure rero abakunzi bacu abakunzi bawe ba Pyzzo baravuga ati tubwire rero YouTube yawe yitwa gute ibikorwa byawe bo bironka gute ku ma platforms yawe ambre za IG Facebook za Twitter bo bironka gute? So YouTube yanje ni Pyzzo yawo jahajya gusukandika Pyzzo ucumbona hajya IG ni Pyzzo official, Facebook ni Pyzzo leader and my platform yote ni Pyzzo ni Pyzzo gusa niyo. Kumbere rero katugire ku musozo w'ikiganiro cyacu akajambo kanyuma ku bafans bawe ku bafans ba PITV bariko baradukurikira aho bari hose kwisi. Na bafans ba PITV je ndabakunda cyane kabisa kandi mukomeze mutusupportinge
tunajitahidi turagerageza turagerageza namwe mutongere izindi izindi mbaraga kubera tugerageza cyane Yes, bakunzi ba PITV murumva yuko twari kumwe na Pyzzo ariko araza byifatamo neza muri industry game y'umuziki w'u Burundi. Mwamaze kumva byinshi kuri we na vision afise, reka rero tu supporting ugwaruka rufise impano kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere. Muri kumwe na Moses Angelo, mugira subscribe kuri PITV Peace International TV kuri YouTube na Facebook. Bye bye.